sinkunda kugereranya mama n'undi muntu kubera yuko mama wanje n'umuntu w'umwubahwa kandi akivuga uko mama n'umuntu ari ata muntu numwe numugereranya nawe donc no vuga ngo mva ngo umugabo wanje ngo no ma pourcentage zi ngo mwanje nka ma pourcentage nta uzozandutira mama ya mama wanje n'umuni mama umugabo wanje na n'umugabo wanje okay ukundanye n'umuhungu murabanye mu nzu akweretse ati inzu ni yanje narakoze inzu ni yanje hama après 3 ans umumeke wacu yaguhishuka yuko iyo nzu yayihawe n'umushugamami wokwemera ko iyo nzu muyigumamo canke muca muyigurisha canke ukavuga ati ndo ndaguhevye nyamba ujamo washugamami none kugira ko yabihevye ivyo bintu yarabigiye marabivamo hano yarabihevye je no muheberiye iyo nzu muyigumamo hareza cyane ivyo havyiwe yabivyaje umusaruro kahise nikatuze yuko dutegura kazoza kacu ahubwo katwigisha ukuntu dutegura kazoza rero vomye ugira uwo mwana kabisa ntugira urugo ubaho uvuga ati mana wayi wemeye ndaja muri runo rugo canke wayi wemeye ndabura uruvyaro ukama widodobera imana. Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ko nanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushizwe na jewe Omario kuri Yaga Tech TV ndakubiza kugira subscribe. So today we are back with Irene mwamaze kumumenyera kuri Yaga Tech TV amaze kuba umunyamuryango ndakuramutsa cyane Irene nongera ndaguha ikaze kuri Yaga Tech TV. Merci murakoze cyane kunyakira. Urameze neza? Ndameze bien, nameze neza. Nanje meze bien. Namutsa abakunzi bawe. Abakunzi ba Yaga Tech TV ndabaramukije mwese muri rusange. Muri two twamaze kuba umwe je na. Yega anakuvuga ko wari wakumbuye basi. Oh la nenda wakumbuye ntari cari gihe kirekire rero mumve yuko ni mwebwe na jewe namwe bwe tubatse Kristo. Yes ngarukanye utundi dukestiyo dukeye nibaze yuko abantu baza kutwishimira. Irene usanzwe uri mu public figure ni iyihe publicité utokora vuga ati je nta nokora? Okay, publicité nokora ntayihari. Ya hariho bon ntayihari. Wo wagirira publicité ama préservatif. Yego. Bon yego. C'est vrai. Yego. Bon kuyigira publicité gute kuyerekana ati ukayitora ukayitabura ati mezuku winjizuku. Yeah. No uri kuravyerekana uri kurayitabura ukavyerekana ni bisanzwe. Yeah. And then bakacha gusaba ati mugiye n'indi party muri mu gitanda. Oya ivyo navyo nokora hari ibintu bimwe wiyubaho tokora. Ya hari ibintu bimwe wiyubaho tokora me kuyerekana ati uyitabura uku uyikoresha uku uri kurabivuga ukanavyerekana kuri kajya kantu nyene biba byoroshe me ugenda ku gitanda ngo bigire umva iyo nabo baba ariko bare exagera nawe uravyumva. Ya ica kabiri mwagiye hano ku rubanza uri kumwe n'umugabo wawe uri kumwe na mama wawe modoka yawe ni decapotable ni kuvuga ifise ibibanza bibiri cy'umushoferi arico cawe hamwe n'icindi muntu umwe muri mama wawe hamwe n'umushinga nawe wawe ninde yo kwicara muri ico kibanza uyundi ukamuha amahera ya taxi? Umugabo wanje. Kubera iki? Parce que umugabo wanje n'umuntu jewe nahisemwo sivyo n'umuntu yandondeye turavyumvikana turavugana turumva turashinga urugo urumva ariko mama wanje n'umuntu ahoraho n'umuntu je tutigeze tugirana inama yuko amvyara oya urumva donc n'umuntu w'umwubahwa
sivyo rero sinumva yuko ngo muri uyu n'uyu unyoya je nojana n'umugabo wanje hama mama nkambwira ati hey mama tora amahera ya taxi ucu dusanga kuko nyene bavuga yuko mama wawe nta wundi muntu ashobora kuronka asimbura mama wawe kuri iyi I know nta uhari umugabo wawe arashaka niyo mpamvu none gute bavuga ati ngo uzosiga so na nyoko usange uwo muzobana akaramata none ntiwamusize mama wawe sivyo waramusize ugenda gucuzinga wa wundi mwabonanye nyene mukuze bisobanurwa yuko mu mwanya nacuzinze nagiye kuguhitamwo urya mugabo wanje niwe twojana muri ako kanya hama mama nanje nkamuhereza amahera ya taxi. Reka dufate umutima wawe tushira mu pourcentage uvuye muhira ugiye ku mugabo wawe umutima wawe nihe hantu mama wasigara afite zihe pourcentage ku mutima wawe umugabo wawe nawe aba afite zingahe? Urazi Mario sinkunda kugereranya mama n'undi muntu kubera yuko mama wanje n'umuntu w'umwubahwa kadakivuga uko mama n'umuntu ari ata muntu numwe numugereranya nawe donc no vuga ngo mva ngo umugabo wanje ngo no ma pourcentage ngo mwanje nka ma pourcentage nta uzozandutira mama ya mama wanje n'umuni mama umugabo wanje na n'umugabo wanje ya okay igice tukiveko nagira ugikomeretsa reka ndakuzaniye muri 10 million naho tubwira umwami yatwaye ubwa nyuma mu Burundi umwami yatwaye ubwa nyuma mu Burundi Prince Louis Gasore. What the hell yarabaye umwami Prince Louis Gasore yari umuganwa ntiyari umwami nawe yari umuganwa oya yari umwami no Gasore yari umwami papa wiwe rero papa wiwe ni ntare yambara intare ndi naje bambabarire ariko ntiyigeze aba umwami gwa Gasore ariko papa yarabaye umwami yego papa we rero oya ntiyariwe so yahereje nindero wari basa nkosoretse baragukosora muri commentaire mu byandike nagomba ndakubaza umuperezida nawe yatangwe gutwara oya reka ndagusabye ntu abana ntihata hari ibintu bimwe usanga nyene bigoranye gusurantangaje kuyera kana abantu benshi barakazi no muri Miss Burundi bacaraje kenshi ariko ciga bego bari kugira iki ariko ciga wewe numva kandi wari wavuze ko uzitoza mu Miss ariko canke na muri histoire nkaraba ama histoire yabaye gusa je byo bidiri kweri mwishe narabitora mane te dimire niyo yambere je natora naje kabisa gusa rero sinzi impamvu nyene ukuze usanga nyene mugiye mu bindi bintu inyishu yanje ibaye ari ego nike kibazombaza inyishu yawe ari ego nico kibazo no kubaza wanashima ubishire no muri real life bivanye n'uburyo je nawe tubanye urankunda man turi kuri kamera no turi kuri kamera si kibazo okay ndagukunda yesego none nkunda uranyanka none gaho Mario twavura mbaza akantu kakagize kari difficile no urankunda kuko ntunyanka deje urinze untumira bisanzwe yuko unkunda bo basi uvuze ngo urankunda ni yego nuranyanka okay icyo twiveko dore sijyaga cameraman aranyanka ni ntunyanka okay icyo twiveko crush wawe wa mumeke umubona ukumva urasaze wowe uvuga ati je umuntu tubanye mu rugo ndumva yuko umutima wanje woburuhutse entre turamaze kugira crush oh my god nibirabaho na rimwe ikibazo waruza kutunyishura inyinshi atari ntazagukunda agace ndakivako kweri
no kibaza ariko usanga ndagifitiye inyishu kibazo nta mutipe urabona ko uvuga ati je mutipe kwe namukunze ku buryo aje gutereta woca wemera vyoroshe oya manu nabigizeho ya urabikomplice oya sindabikomplice nta mutipe ndakrashinga vraiment ku buryo ndabumwe bwa ati uyu nyaje kundiragana ca nemera ego oya urabeshi oya sinbesha ahubwo uvuga ati shaka umukrashinga menga avuga ati bon nubwo ndamukrashinga nitwakundana ya ugiye kuramutsa umumeke sivyo hama umumeke ugiye kuramutsa umusheri wawe ya kucisanga wari wamuteye surprise kucisanga umugenzi wawe w'umukobwa I mean yagucitinze n'umugenzi wawe w'umukobwa ya muri abo bantu babiri ninde woshavurira ninde wumva afise ikosa umugenzi wanje n'umusheri wanje umusheri wanje afise ikosa ya kubera ikintu je maze kugira Mario muri ubu buzima bon il est vrai ça turagira abagenzi gusa hari igihe tugira abagenzi babagenzanye sivyo je nce gituma nashaka kuvuga ati donc umugenzi wanje ego n'umugenzi wanje ariko ndazi yuko umwanya n'umwe yashaka kumpinduka ariko ujya musheri wanje ujya wowe tumaze kuganira ibintu byinshi kandi hari ibintu tumaze kuganira tutashaka kuganira n'umugenzi wanje ego rero bisobanurwa yuko si jewe nkundana na wewe ukagenda kugendana n'umugenzi wanje wewe kweri uri umusheri wanje jewe niwe shavuri warashirwa none mushavura n'umugenzi wanje mumari n'abagenzi twoguma turi abagenzi ariko umuntu no shavura cyane ni wewe no baza why kweri iki ya okay ukundanye n'umuhungu murabanye mu nzu akweretse ati inzu ni yanje narakoze inzu ni yanje hama après 3 ans umumeke wacu yaguhishuka yuko iyo nzu yayihawe n'umushugamami wokwemera ko iyo nzu muyigumamo canke mwoca muyigurisha canke ukavuga ati no ndaguhevye nyamba ujamo washugamami none kugira ko yabihevye ivyo bintu yarabigiye marabivamo hano yarabihevye je no muhebereye niyo nzu muyigumamo hareza cyane ivyo havyiwe yabivyaje umusaruro ngo ngwiki vyahavyiwe yabivyaje umusaruro rega birabishe kuja mu vyahantu bivyaza umusaruro harakana nabonye ngo uri umukobwa ngo akundana n'abameki 5 ngo ariko nkaguma ngo usa nabi none ivyavyo uri kubikoze iki vyavyaho biriko bikumarira iki biriko bikumarira iki vyavyaho akwabonye ukundana n'abahungu 5 nikuvuga no wacuvuga ati wow umumeki wanje araciye ati we baba we warakoresheje ubwenge kabisa uwamukuye ko ninzu tiwe wago subirayo kureyo n'ibindi kanda gukubita agapfinda aho nyene rero ucugira ubushobozi bwo gufuta ivyo bintu vyabaye byo guhura n'uwo mushugamami agamuha niyo nzu ukabifuta mukaca muhura iyo nzu atayagira ari umuntu ari simple wohitamo kubifuta ivyo bintu canke uvuga tuko vyabaye nuko nyene ni bon yashaka ko vyaba vyarabaye nuko nyene no ko vyaba vyarabaye nuko nyene turavya we nuko nyene vyo kuvuga turafutse tufutko dufuta ibiki kashareka ufite nada shawo inzigende inzigende duce tubacu tugenda gupanga warazi ubuzima bwo gupanga aho mari ni bubi ubu bwo je ningo ndakumva ni kuvuga yuko we n'umumeke nubwo mwamukundana mubana mupanze ivyo bintu akabikora ntubimenye ubuzima bwawe bugahinduka kaca kubwira ko yabihevye ntiwobabara ngo yabikoze mubana tubana n'iyindi dosi ko vyakira oya tubana n'indi dossier me tutabana ukabikora nta namahoro menshi nukuri musore mwiza namahoro menshi ni kuvuga ubunye wowe umugabo wawe muri kazoza oya yari kweri imyitware yose nimba iyo ariko aragira yose ashake cyo bigutwaye jewe nta kibazo nifitiye ikibi nuko yobigira mumaze kubana
ikibi ni kubikora tubana ariko tabana ibyo urimwo shaka nta kibazo ariko tubana urumva ko hariho ibintu bimwe mutokora tubana ariko tutabana vraiment Jesse numva ko kuko twese dufise kahise o Mario ufise kahise mfise kahise yes umugabo wanje afise kahise na Jesse kahise ariko usanga ari je nakoze bibi cyane gusumba wowe vyiwawe rero akwabon yuko tugenda tugahereranwa na kahise kacu no kahise nikatuze yuko dutegura kazoza kacu ahubwo katwigisha ukuntu dutegura kazoza ikindi kibazo naco reka tugaruke muri biology ndakuzungurukana uyu munsi hewe uranzungurukije tu wibaza ko ari kubera iki abahungu dufise imoko kaya ariko mwarema no si ibintu biza nkuko abanyakabisi kuko no twari dufise amabere yego ariko tutumoko rega nta kintu na kimwe tutumariye utwo nta na kimwe tutubamariye oya none nico kibe n'umukondo kumariye iki umukondo uyu unya niwo hava mu ruzogi niwo hava mu ruzogi ubwanwa bugumariye iki ubwanwa ubwanwa bukumariye iki twumve gabashe ariko abavumbaza n'ubwakwa bana nisho gitorabwira ati hariho de parties zimwe zituriko oya ariko ubwanwa n'umukobwa hari abakobwa usanga babufise ntubigereranye n'ibyo bisobanurwa ko nawo none nimba ufise amabere nanje nkaba ndayafirega nawo ni nkuko ruwo kugira amabere nta mungu afise amabere ariko bisobanurwa rero ko nibyo oya rero wowe uri defanda kiriho uvuga ati ntaco nzi sinzi impamvu mufise ayo izo mukoza hanyu sinzi ico muzikoza kuko naco zibamariye ariko antwa ndibaza uwo gaca ngaho onye uwo gaca hari ikibazo wogira I'm not sure. Voilà. Ndi sure. Nuri sure ariko kirahari wogira ikibazo. Weje gusa ndakizi impamvu. Ana umugore. Nubiswara bavuga ngo havyara umuhungu. Ni kubera umuhungu ni watanga sex. Yeah. Umukobwa burya abakobwa bagumana X baba bafite X mwe mufite abakobwa gusa. Ni kuvuga rumwe mutangura umugore atangura kurekura X. Ni kuvuga atangura kurekura umukobwa. Hama rero umuhungu ni wacazana Y. Ni kuvuga batanguye kuza akantu k'umukobwa hama umuhungu ari kwijya Y kacivyara umuhungu. Niyo mpamvu camure kugira amabere. Niyo mpamvu amabere ni kuvuga intuzenya uburema ngingo bwawe ngo burema ayo mabere buca buhagarara. Okay, ngira nuko nyene. Yeah. Abari muri komante buvyandike twumve ko atatubesha. No, sinobabesha. Reka ndakubwira ikindi kintu naco cyo ndisereho kikunanira. Nike kintu ibazeho kinyaruka cambere, ibazeho kinyaruka kurusha ibindi hano kwisi. Ukagitora utusaba ikintu cyose wifuza. Oya. Ikintu cambere kigendera ku muvuduko munini cyane kurusha ibindi bintu byose kwisi. Umutima. Umutima mvuriza umutima nyene udundawe. Amba barumva amasegonda banza kwaca. Ikintu kigendera ku muvuduko munini ya kuri nosi. Kuri nosi. Ico ushaka cyose canda kiguka gitora. Amasaha isegonda ubwo mvuge ngo amatiers. No. Yes, ni kuvuga rero urumuri rugenda 300 km par seconde. Hola, Urumva ni go gwa mbere. So, reka tugende n'ikibazo ca kabiri. Ca kabiri burya kumengo baze kubaza byinshi. Reka tugende n'ikibazo gikurikira. Voilà. Urakurikirana industry cyane? Abaririmbyi nibazo yuko bari on top urabazi bamwe n'ama interview yaramaze kuyaraba. Yeah. Dimwe uramaze kubona mu wese ubwo yiyumviramo. Yeah. Bishitse wowe ukagira ikibazo. Ugatakaza ubwenge. Bakakubwira ati hitamwo muri bajya baririmbyi ukoresha ubwenge bwiwe. I mean mind yiwe.
ugire mindset yiwe akaba ariyo bakamplasa ni yawe niyo yumva wotora mu baririmbyi mu bakera nabo bose ego Big Fizz vya vrai niyo umuntu wumva mind yiwe irenze gose fatiye kuki no okay mushaka yumvira ngo ni igiki yafatiye ko kwa me hari ukuntu ushaka kumviriza umuntu ukuntu ariko aravuga ukumva ukuntu yiyumvira ukumva ukuntu basi inyene avuga tu ukavuga ati jewe uyu muntu kweri niwe muntu twohagarara hamwe canke niwe muntu numva yuko nobwira ivyo wanje wamwa sivyo rero nkaho umbwiye ati ngo ni bwahe bwenge bwundi muntu wakoreje rero wakoresha bwa Big Fizz asha bijyanye nakora bijyanye me nkakora bijyanye vyiwiwe kuronka urugo rwiza atakibondo rufise no kuba wogira ikibondo ariko atarugo ufise nivyo biri wotora mwiki kugira ikibondo atarugo ufise nico wotora kuko urazi wamariye kugenda mu rugo ntugira ikibondo ubayeho nabi bro ukashobora kugira avyita gutega basi nivyo nivyo kwadopta undi mwana oya sico kimwe n'umwana wawe bro uhitamo kuba single forever kuko hari abantu benshi tuzi babayeho muri ubu buzima babayeho nabi badafise abana ubona shi umugabo arashaka kwagukunda me abiwaye n'umugabo ugasanga asha wama ku giti walahi rero ugasanga umugabo wakwamiza ku giti canke akakuzanira ko abandi bagore ubaho uvuga ati mana why wemeye ndaja muri runo rugo canke why wemeye ndabura uruvyaro ukama widodobera Imana rero vomye ugira uwo mwana kabisa ntugire urugo